ibya kera byose byaraheze, byose byahindutse bisha, nduwiwe nawe nuwanje, narahariwe naracunguwe. Kumurakazi ndumwana w'Imana, ndumuraganwa na Kristo, none ubu nduwidegembya. Ndabaramukije bakunzi muri ko muradukurikirana kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Uyu munsi mu kiganiro bategabiri wungure ubwenge turi kumwe n'umutumire w'iteka azwi cyane ku ndirimbo zo gutazira Imana, ariwe David Trésor NDUWIMANA. Aho tugiye kumenya mbega David ninde, mbega yamenye ryari ko afise impano yo kuririmba indirimbo zo gutazira Imana, yashoboye gute gukomeza impano yiwe mu gihe yari mu mahanga, igihe atari mu Burundi. David ni igiki yishimira mu byo akora mu ndirimbo zo gutazira Imana ku rugero ageze mu ntumbero yo kumenya inyishu z'ibyo bibazo byose. Turamuhaye ikaze mu kiganiro bategabiri wungure ubwenge. Murakoze cyane Bella mu kiganiro, umwanya mwiza muduhaye wo kuganira. Imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro nyezina, mbega David ni umuntu ki? David ni umugabo n'umugore umwe, nkaba nkijijwe, nkaba ndi Burundi, nkaba mva mu muryango munini cyane w'abana. Navukiye mu muryango ukijijwe, twatangiye kuririmba nyine tukiri abana muri Sunday School. Papa wanje ni umwarimu muri Eglise Pentecote. Kera mbere yuko atangura kwigisha twararirimba, nuko byatanguye, maze guheza primaire n'ije muri secondaire, nabitangiye rero nuvuga gukorana n'abandi bantu. Niho twahuye na Imana muri Shimiza Music, nuko byatangiye. Murakoze cyane. Mbega David yamenye gute ko afite impano yo kuririmba? Icyo kibazo abantu bakunda bakibaza, ariko nibaza ko cyane cyane mu bihugu byacu biragoye kumenya ibyari wabigize. Umva twe tuba nyene tubikunda, tubishuhiye, dushaka kubibamwo. Ikindi nacyo gitera intege ni ingene ubona inshuti n'abagenzi bakonkuraja, bakubwira ko ushobora kuririmba, ariko ntuba ufise igihe kanaka bavuga ngo watanguriyeko, ubandanya ubikora nyene ukavyisangamo ukabandanya, ukumva nyene ugize ahantu ngo biriko bicika ubuzima kubyinjiramo. Nuko biba tuba twararonse abantu badufasha kumenya icyo gihe, ariko mu kubikora tugenda tubidekuvura, tugenda tumenya ko hageze ko iki kiba n'ikindi kiba, tukabandanya. David amaze gutangura kuririmba yarabandanirije umuziki wiwe mu mahanga, mbega agishikayo byagenze gute? Mu mahanga haragoye, umuntu agishika mu mahanga niba byoroshye. Nibaza ko umuntu wa mbere amaze ikibazo, mu mahanga haragoye cyane kubera si wanyu, donc ahantu wavukiye abantu bahari baratandukanye na wewe, bafise ingene babayeho, bavuga ikiri mutazi, bafise imico yabo ingene bifata. Rero ntiba byoroshye gushika utangura igikorwa nkuko umuntu ashobora kubyibaza cyangwa abibona uyu munsi. Haba igihe cyo kwicara ukiga bushasha, umva ari igihe cyo kwicara ukiga umuco, ari igihe cyo kwicara ukabaza ibibazo, ari igihe cyo kwicara n'ibyo uzi ukamera nk'ubishyize ku ruhande gato, atari uko bitaye, ariko ushaka kumenya aho hantu biyumvira gute, bakora gute, bifata gute. Ikindi rero kiba kigoye ni ingene uba ufise ingene iwanyu mukora ibintu, ugasanga aho ugiye nabo barafise ingene babikora. Rero iyo transition ku gufatanya ibintu canke
guconnecta ibyo bintu ni ikintu hambere kigoye ku buryo bisaba guca bugufi cyane mu mutima no mu bikorwa byawe. Hama n'abantu ushobora kuba bibaza ko urusha hey hari igihe haza bakakwigisha ibintu usanzwe uzi ariko nyine kubera atari wanyu kandi ushaka kwintegra muri societe gaca bugufi ukakira mukiyakira nabo ubwawe usanga babishashwa. Yego murakoze cyane. Mbega kuri icyo nyine mumaze gushikayo koko byagenze gute kugira ngo mushobore gukomeza impano yawe mbere indirimbo zawe zigakundwa cyane? Ari icyo no kuvuga ubuntu bw'Imana na budushoboza kuko umbajije uyu munsi wabigenjeje gute nabaye disponible ku muhamagaro w'Imana. Ibindi Imana yabyikorera. Umva ikindi cyabaye gukora cyane kuko uba uri gukora mu mahanga kandi uri kubona Imana iko yaguciye inzira bisaba gukora ku rwego utigeze unabikoramo, bisaba kuba mu gafyinyi kuko ikorana n'abantu mutazinanye muzinanye kubera iyo ngabire cyangwa icyo gikorwa uri gukora. Ni ukuvuga utuza kubikora neza, utabikoze neza uri ku ruhande. Kandi ibihugu byo hanze byo sico kimwe nasanze iwacu harimo kumenyana cyane, harimo kumenyerana cyane, harimo gufata ibintu minenegwe kuko kenshi tuvuga n'ingabire turazivukana. Usanga umuntu atari kubona ko ari ikintu cy'agaciro afise. Rero ugeze mu mahanga rero ari igihe uguruka amaso ukabona ibintu ku rundi rugeze utigeze ubibonako, ugatanga kubona ingene ngani ntabikora neza ngaha aka karyo ndonse ibana ndashaka kubisanga ndi hanze. Yego tukiri ngaho kandi mumaze kubona ko indirimbo zanyu zamenyekanye cyane zakunzwe, mbega mwiyumva gute? Urashima Imana, urashima. Umunsi nariko mvugana n'umuntu niko ndamubwira ko riba ari iteka kuko umva umuntu yandika indirimbo cyane icyo biva ko nibaza ni umutima uba uri inyuma y'icyo kintu. Igihe cyose nandika indirimbo ndiko ndiyumvira kujya mu Kristo cyangwa ujya muntu atazi Yesu cyangwa mu ujya muntu ariko ababaje n'ikibazo kanaka mba ndiko ndamusengera. Ni ukuvuga indirimbo yanjye mba ndiko nshaka gusaba cyangwa kugaburira abantu Imana yashize imbere. Rero ibwina havugana n'ibwina cyo kintu maze iminsi ndiko mbwira abantu tugira n'amaseminaire. Umva ni ukuvuga umuntu yumva ikiri bwina mu mutima wawe kigatuma akwakira kuko wivye uri gutanga ubitangana urukundo, ubitangana umutima wose. Rero umuntu umuzaniye ikintu mu rukundo n'umutima umva ubishuhiye ushaka ko yakira icyo kintu aracakira, ama yacakira kikamubera umugisha nawe gagaruka kakubera umugisha nawe ukumva nyene abantu batangiye kuzirimba cyangwa bakunze ivyo gukora ugaruka ahantu ku mavuka avuga Imana ndagushimiye ko wampaye message nanjye nashoboye kuyitanga kugira ni wayimpaye mu buryo bwanje buto ushoboye ukabikora uko nyene na Imana ikabigwiza kuko ni Imana ibigwiza, ni Imana ibidushoboza gukora ibyo dukora neza. Murakoze cyane. Mbega ni igiki David yishimira cyamaze gushika ko kuva atanguye kariyeri yiwe ya muziki? Icyo nishimira kandi zo kwishimira cyane n'abantu Imana ishira mu nzira zacu. Urumva n'abantu Imana iduha ni ingene Imana itugura imiryango yo gushaka gukorera abantu bayo bice mu mashingiro, bice mu biteramo, bice mu bikorwa bitandukanye. So kuvuga icyo jewe nishimira mu gikorwa nkora kurusha ibindi byose ni n'abantu Imana idushirira mu nzira yacu, n'abantu Imana iduha bakunda ivyo dukora tukabikorana neza mu gushira icyubahiro cy'Imana hejuru. David nk'umu yaririmbye indirimbo nyinshi mu mahanga, mbega n'irihe tandukaniro wabonye umuririmbyi wa gospel ari mu Burundi n'uwo muri Australia? Umuririmbyi wa gospel mu Burundi cyangwa muri Australia nta tandukaniro rihari kuko twese turirimbira Imana. Message ni imwe gusa, niyo kuvuga iby'ubwami bw'Imana, no kuvuga iby'agakiza, ingene Yesu ari umwami w'amahanga, no kuvuga ibikorwa byiwe ari yakoze ku musaraba. So nivyo kidutandukanye rero mu mikorere naho umuntu wese ageza kubishiramwo
no uva cyo no vuga mu kirundi cyiza cyo muri iyi myaka aho umuntu ageza gushyira mu buseri urumva so ni kuvuga abo mu mahanga babifata nk'akazi canke babiha uburemere canke bamumva umengo nta mwanya ndiko ndatakaza akaryo kose baba baronse baba bashaka kugakoresha neza ariko kenshi usanga iwacu n'akaryo uronse ko gukora waba wibaza ngo nyene utegeza kukaronka ariko turibagira ko ari ubuntu ari iteka Imana ibiduteye cyo kubikora so naho bitandukaniye ariko message bari imwe ikidutandukanya ni ingene tubifata canke aho tugeza kubiha agaciro ivyo turiko dukora basabe mu ducishije ko nk'akaririmbo kamwe kari muri album yanyu kugira ndetse n'abadukurikirana banezerwe. Okay. Reka je ndirimba indirimbo nibaza ko ni indirimbo mpezagira kandi ifite ubutumwa numengo nshaka guha abantu guha abantu no kubibutsa iby'agakiza. Ni indirimbo ivuga ngo niwe ivuga ngo tuje kwamamaza inkuru z'agakiza tuje kuvuga uburyo Yesu adukunda tuje tuzanye indirimbo z'amashimwe imbabazi ziwe z'amahibihe byose niwe gakiza ubugingo mahoro umunezero n'ibyishimo muri we hari ubuzima busagutse. Murakoze cyane tubibutse ko turi mu kiganiro bategabiri wungura ubwenge aho turi kumwe na David Trésor NDUWIMANA akaba ari umuririmbyi wa gospel. David uyu munsi hariho abaririmbyi ba gospel music usanga inyambaro zabo canke imvugo zabo ugasanga nta tandukaniro rihari n'abaririmba indirimbo zo mu isi twavuga ko ari indirimbo zisanzwe mbega turavye iryo tandukaniro twavuga ko ari kujyana n'ibihe. Bibiliya ivuga neza mu Baroma aho Pawulo yakabwira Abaroma ababwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana tanga imibiri yanyu nk'ibimaze ibizima bihimbara Imana ngo niko kwikora kwanyu kuzogira ikimazi ngo ntimwishushanye n'ibyiki kuvuga Bibiliya ntijyana ngo turi muri 2023 n'imvugo igezweho cyo bwami twakiriye n'ubwami budahungabana budahinduka butajyana n'ibintu ariko hari urugezo Imana yashyizeho ibintu byose ubusome mu ijambo ry'Imana kuko Bibiliya itubwira inkuru z'agakiza ko Yesu agira neza uko yagira neza uko yakiza abagwaye uko yababarira abanyabyaha ni burya butumwa nyine bugaruka cyo gutuma arakari mu byo kuririmba Yesu niwe atanga ubuzima no kuvuga ubutumwa bwacu tuvuga ni burya nyine ntibuhinduka kuko Yesu nigeze avuga ni masika muri 2023 message maze amuvuga ni ariko message ni irya nyene yo kwamamaza iby'ubwami bw'Imana kuko na mission twaronse Yesu agiye aduge mu yavuze ngo ni mugende mwindura amahanga kuba bigisha ariko nyavuze ngo muri mugende 2023 cyangwa 2024 cyangwa 2025 mucyo mutangira kuvuga ko cyamufate gutya oya twebwe dufise ubutumwa bumwe gusa kwamamaza iby'ubwami bw'Imana. Yego none twavuga ko babikura kuki badusanga atatandukaniro rihari koko mu baririmbyi ba gospel n'abaririmbyi b'indirimbo zisanzwe. Byose ni motivation umuntu nibaza ko ikibazo umuntu wese ashaka kuza yibaza ni kubera iki ndiko nkora ibi bintu canke n'impamvu yihe nshaka gushika ko canke nikihe kintu ndiko nshaka gushika ko muri kazoza mu gihe zo kwisanga ndi muri ibi so ukazobona umuntu uyu munsi canke ejo yahinduye imvugo yahinduye inyifato ntuzutangaye nibiba byaje ubonye ngo kubera udusiksi yaronse canke iki ukuvuga ivyo biri mu bintu agitangura yari afise muri we ariko yabuze ahantu gusa abiserura rero igihe naco kigenda gifata ibintu kikabishira ku mugaragaro umuntu wese ngene umumenya ntuzutangaye kandi ntibize bigutangaza ivyo ni ibintu umuntu abanyarwanda bavuga neza ngo umuntu ni mugari umuntu ni munini igihe cyose
ugendana n'Imana udashaka kwemera ku Imana ihindura ubuzima bwawe nivyo bikurikira. Ariko abagendana n'Imana bagenda bibura mu nkume zinsha, bagenda tugenda dusa na Kristo ku munsi ingene tuvuga, ingene twifata, ibintu byose dukora umva twe tugaragaza ishusho ya Kristo. Murakoze cyane. Tukiri ngaho David Umuririmvyi nk'inararibonye muri music, mbega twavuga ko ari ibihe bintu bitandukanya abaririmba gospel music n'abaririmba indirimbo zisanzwe zo munsi? Ni message dutanga n'ubuzima tubaho, kuvuga twebwe tuvuga ubuzima tubaho, tuvuga Yesu twakiriye, tuvuga ingene tuguma tuba transforme ku munsi, tuvuga ingene tubana n'Imana ingene twihishurira ku munsi. Niyo gituma na Paulo yavuze ngo Yesu tubazana ni Yesu, ni Yesu twabonye, ni Yesu yadukijije. Yego donc ni kuvuga iyo uri nicyo kitutandukanye nta kindi, kuko umuntu wese atanga icyo afise. Abayimba secular music bavuga ivyo babamo, natwe tukavuga ivyo tubamo. Turabona abaririmba indirimbo zisanzwe atari gospel music babigira nk'umwuga wabo, bicika umwuga wabo kwiteza imbere. Mbega abaririmba gospel hoho byifashe gute? Twebwe ntituririmba kugira ngo twiteze imbere, turirimba kugira ngo twamamaze ivy'ubwami bw'Imana. Icyo ni ikibazo abantu benshi bakubaza ngo none aba gospel cyangwa aba gospel singers cyangwa ngo mubaho gute, ngo ni carrière. Kwanza twebwe nta na carrière tugira, umva twe twitaba umuhamagaro w'Imana mu gukora ibyo turiko dukora. Donc ni kuvuga turitaba, umva nuzenya mu gitabo cya Isaya niyo avuga ngo igihe umwami Uziya yatanga ngo narabonye uhoraho Imana. Donc numva turimbwira ngo amaze kuhishurirwa ubwiza bw'Imana yaciye yibona ko ari munyaminwa yanduye, acavuga ndagowe je munyaminwa yanduye, amayumva ijwi rimubwira ngo ntumende. Donc acavuga ndi hano abari jewe tuma. Donc ni kuvuga twebwe twitaba umuhamagaro w'Imana, twakwitaba umuhamagaro w'Imana. Muri Matayo yavuga neza ngo twicoye ku bwami bw'Imana no kugoroka, ibindi byose tuzovyongera. Biratangaje ingene Bibiliya ivuga iy'agaciro ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, hama ivyo bindi duha agaciro twebwe. Bibiliya ivuga ngo ibindi vyo donc ni kuvuga bijya si ivy'Imana y'agaciro. Imana yashobora kuduha, nabivuze Imana niyo muremyi w'ijuru n'isi, byose irabifise mu kiganza cyayo. Sinzi impamvu je ntuhagarika umutima kandi umubosi yandemye nanje ariko ampamisyo, ahubwo jewe niteka yanteye kumukorera. So namukorera ibindi aravyitwararika, amva arabikora kandi arazi ingene abikora, nagiye arazobikora n'ingene azobigenza. uyu munsi hariho ugwaruka rugitangura kuririmba umuziki, mbega niyo impanuro mutekerera kugira ngo nabo batere imbere, batere intambwe, babashikire ndetse barenze ubwero muri ko kugira ngo igihugu kibandanye kimenyekana no mu makungu? Umuntu wese afite imyaka 5, 10, 15, 20, 30 washima n'irenga, siko ikintu nomubwira ari isengesho Ana yasenze Imana imaze kumuha Samweli. Avuze ngo ndamenye ko Imana iri urumva ikuri umugorwa mukungu kamucaika n'abahamba. Imana nituma umuntu abaho kandi Imana nituma umuntu apfa. So ni kuvuga gutera imbere si business yawe, urumva si ntibindaje ishinga gutera imbere. Je kindaje ishinga no gukora Imana isaba gukora, hama ibijanye n'iterambere Imana nishira umuntu hejuru. Voilà, donc izi ngene bigenza rero sishobora kwiruhisha ngo ndiko ndagwana cyangwa ntera imbere, sishobora kuko iyo ni business, iyo ni intambara udashobora wewe kuzofa uyishoboye, kuko nishobora kumeza abantu ebana mushigikire ntera imbere, never ever ntibizofa bibayeho. Ariko Imana ishatse kugushira hejuru irabikora uko ishaka, kuko irafise ubushobozi bwose. So nukuvuga jewe Imana isaba kwizigira no guhagarara mu kibanza iyo insaba guhagarara, ibindi byose irabyitwara. Imbere yuko turangiza, imbere yuko dusozera, twashaka mu turirimbire akaririmbo kamwe canke tubiri
muzakuryoheye mudufise canke zo mubona zakunzwe cyane kuri Okay, hari indirimbo usanga abantu zibafasha cyane cyane bakoresha cyane mu guhimbaza Imana. Hari kandi indirimbo nibaza ko nanjye nkunda cyane naririmbye nibaza ko ndi mu bihe n'uvumengo ndakeneye Imana vraiment yari isi itarabaho Yesu wanunzi mwizina wanshushanije mu kiganza cawe akizonkurayo iyo nkikujwe n'ibibazo byinshi nafite inyishu ndakwegera nkasenga nyibuzwa isezerano Yesu uri inyishu kandi ndakwizeye nimbagwa no kuba mu bwiza bwawe. Ushaka mbandanye? Murakoze cyane ngisinzi ko mwotubwira n'akandi mukadushirirako kandi yacunguje amaraso yiwe yangize icaremwe gisha ndubiwe nawe nuwanje ibya kera byose byaraheze byose byahindutse bisha ndubiwe nawe nuwanje narahariwe naracunguwe kumurakazi ndumwana w'Imana ndumuraganwa na Kristo none ubu nduwidegembya. murakoze cyane. Murakoze nawe. Reka dushimire umutumire wacu David Trésor NDUWIMANA yitavye ubutumire ku nsamirizi n'imbonesha kure Agaseke. Nshimire namwe mwese muri ko muradukurikirana ikiganiro bategabiri nguru ubwenge kigarukiye ngaha naho buta